Deri uribuka ko nakubwiye ko ari umugenzi Denis yarafise yarazi ibyiwe byose Darcy ntihigeze kumbwira yo ntihigeze kumbwira ko Denis afise imigambi mibisha Denis ndakwingiza cyo kumuraba ndagusaba murondera kuri telefone nta nimero byawe mfise Denis ko tuze Darcy kandi nzi neza ko Dasoni yambwiye amakuru ko ari Denis zose ndabizi neza ko ari byose ari Denis ari biri inyuma byose niba bikabikora ko Denis yarigeze kumbwira ko tugiye kwabije nawe ariko Kethy anzi ngira ndabwiye je ndiruka igitenga ko no kuja kurondera Darcy twadukoze amakosa no kuha gute reka ndakusigurira raba Nipo twaramurondeye basi twumve ko yaba yaragiye no mu gasho twumve ko yaba yaragize accident akaja mu bitaro turahiga ahantu hose iyi Bujumbura yose turabura imisi itatu iraheze ariko Denis kumuzi yoba ataranaza kuraba uko umeze azi icyo yakoze oya Kethy turonderera ahandi Denis turonderera ahandi Denis nawe nizeye nuri uranyereka yuko Denis arengana majama makushaka kunyereka ko Denis arengana yuko ibindi byose atanakimwaje tabizi neza bifise mu ruhande rero kugira ngo byose bihere foko manza kumenya Denis ivyo arimo Kethy urazi tegereza turakimana igiye kudukorera Kethy azoboneka Nipo ndi kumwe nawe nturi wenyine tegereze Kethy none dukora iki okay ushaka ko tumenya ivyo Denis arimo Kethy Denis yaba yarakoze ico kintu umaze kumubona ngaha aza kuraba uko umeze kugira wumve ico yashaka kugeraho aba yaragiye kubwira ariko rero nitwo kwicara d'abord ubanza ugende ufungure urazi ko kugira utarafungura sishobora none ugumye wica byose tuzobikora gute utari kurafungura nawe ushaka ugware Denis James Miss Ndama Miss yose ngoma niyumvira kandi nta muntu yumvira niyumvira wewe Denis ngira ngo nukurota ndutaweho nkibaza impamvu biye bintu babikoze muganga yibuka yuko nanje sa nawe ufashijemo muganga ushaka kumenya eske igiye ukora kitakiye uri sure yuko ata muntu n'umwe yakubonye Denis mfise ubwoba Frank anakubwira ikintu kimwe twakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibiteye ubwoba n'ibidateye ubwoba urabona twarakoze ibintu byo guhungabanya umutekano w'igihugu twakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye nta muntu n'umwe yigeze aniyumvira yuko Denis yoba birimo ari nayo mpamvu tekana
ibya kajya gahungu ni possible muri kano kanya ubu tuganira sinibaza yuko ari burokoke ko kuntu twamusize ameze. Rero humura, tekana, gira amahoro, ahubwo wewe ikintu ngaha kihari n'igiki. Uyu ni umwanya rero ukomeye wo kumwumvisha Kethy yuko agomba kuza mu rugo rw'iwanje tukabana nk'umugabo n'umugore tukarera umwana wacu. Ubu ni uwo mwanya rero. Denis ko ndemesheje ndabitahuye. Ico naco umuntu azobikorerako na kare ibyo hangiro dufise. Icizere nari mfise n'umwizero nari mfise na mukeya nta n'umwe ngisigaranye. Franco buri munsi ndaba kuri telefone, buri munsi nikanga umuntu adodoye yondyamye, basi ndabe ko hari n'umugabo wanje basiyonze. Frank ntatire gutora, basi ndumva yuko basa n'umuntu yompamagara bambwire basi aho bamubonye, canke numva hari n'ibitaro basi bompamagara basi hafuma bambwira yuko yaguye igihumura basi bamutera ibarabara aryamye. Frank nzakomerewe ntaremerewe. Sister, komeza kwihangana. Sister, burya nta kintu na kimwe kibaho ata mugambi w'Imana. Deni kwiyakira, ukiha amahoro, kuko kw'isi haba umunezero hakaba n'umubabaro. Ibyiza biriho imbere, kubera gucika intege, komera. Sibyo, ndi iruhande rwawe, kandi ntazobana n'abandi bakwitanga, kuko ntaco uri kugarure. Allo? Sawa. Yego muri bande ko utabamenya? Ego? Ego nijeyo. Ihangane. Tubonye ikiziga ciwe. No. Allo? Claro. Por sister. Por sana. Allo? Por. Frank. Por sister. No. Oh, go on. That's it, calm.